Shalom shalom nshuti namwe bakunzi bimbonesha kure yacu no Repentance na Heaven TV atakubona nta juru turongeye kubaha mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye twatubaye ikaze mu kiganiro cacu aho dufite icivugo cuno munsi kitubwira ngo uruhara rw'ishengero mwikanguro mu kwitegurira ukugaruka kwa Kristo twarisi umutumire mushasha sinaba ko ari mushasha benshi muramenyereye nko bamwe barasabwa tuza mugarukane reka tumikaze ashobora kutwidondora maze tushobore kwinjira mu idonido icivugo cacu cuno munsi turabaha ikaze. Ego mumenyesha makuru ndabashimiye cyane kumpa ikaze muri televiziyo yanyu. Ego ndaneze n'ugushika hano izina ryanje ni Alice Manisha evangeliste nkaba ntewe iteka ryo kuba ahantu kuvugira Kristo numva narahiriwe. Murakoze cyane nari turabaha ikaze. Ego tuvuze ko turi ku civugo canke tuvuga ngo uruhara rw'ishengero mwikanguro mu kwitegurira ukugaruka kwa Kristo. Mbega tuvuze ishengero mwikanguro tuba dushatse kuvuga iki kugira ngo tuze kwinjira neza batawe icivugo d'abord. Icivugo ubwa mbere ikanguro ni hama ishengero ni iki? Ishengero mwibuke ko Kristo igihe yaza ngaha mu isi yaje kurondera umugeni amukwa amaraso yiwe. Ego hama avuga ngo abazomwakira bose aca baha uburenganzira kura kuba y'umugeni ukaba umugeni umukwe umukenyezi umufasoni wa Kristo ucucika par adoption umwana w'Imana kuko Kristo ni umwana w'Imana. Rero twacitse bibirishe twita ishengero ari ryo mugeni ishengero ni umugeni wa Kristo urumva ni umuntu akomeye cyane gose mu mutima w'Imana ariwe yatumye umwana w'Imana ava mu ijuru akaza mu isi gupfa ku musaraba kugira ngo ashobore kwigura. Urumva umugeni ukuntu kera umugeni ntiyarahari umugeni afite iki umugeni arose umugabo hanyuma imbere yaho umugeni yari yaratwawe nk'inyagano na shetani. Shetani yamudeturunye muri mitanguriro igihe satani yiba yahenda Adamu na Eva. Byasaba rero yuko haba nuvuga ngo acungurwa ni gute ni la loi spirituelle iteko ry'impemu byasaba ko haba amaraso y'umuntu yejejwe atagira icaha na kimwe apfa kugira ngo satani aribere arekure umugeni. Urumva rero umugeni afite igihe Yesu yaje kumusaraba yaribeye nuvuga ngo yatabaye nuvuga yacunguye abantu bose bari mu isi bose mugabo si bose bagirirwa ubuntu bwo kuba bitwa abageni uyu munsi kubera iki kugira ucika umugeni wa Kristo bisaba kuba warihanye ukamwakira nk'umukiza wawe hama akaguhara ivyaha vyawe ukandikwa mu gitabo c'abageni biwe abana b'Imana. Rero birasaba ko hari ikintu gikorwa kugira ngo iryo shengero wumva ari ryo musanze shengero niyo kisazoza gutora gihagenda mu ijuru yavuze ngo ndombera vyiza ngiye kuko ninagenda nzobarungikira umwitsi mwe muyera ari bazobaha ubushobozi gushaka kugwanya satani no gushaka gukora ibintu bikomeye cyane binaruta ivyo jewe nakoze. Urumva rero kugenda kwa Kristo mu ijuru byabaye nko kuduhanura bute burenganze bwo gushobora kuronka icubahiro cyo kurepresenta gusa na Kristo ngaha mu isi tugakora ivyo Kristo yakoze ngaha mu isi. Umva ni nkine nka occasion yaduhaye yukwambara icubahiro kugira ngo dushike mu ijuru tutari mu ndege turi abantu bafise novuga gute bafise icubahiro gikomeye tuzo twakoze imirimo ikomeye. Kristo yakoze umurimo wa mbere ko kuducungura nahuza kubaniya dukora ivyo yakoze tumenyesha baremwe bose ko yabacunguye kuko ijambo rivuga ngo bazobimenya gute batabwiwe babwirwa ikijambo ry'Imana amakuru meza inkuru nziza ubutumwa bwiza umwe Kristo yabwira abantu genda mu isi yose nimugende muhindura abantu bose amahanga zimahindura abigishwa abantu. Ivyo vyose bihagaze kuki kwishengero. Ishengero rero niyo ritegerezwa gutuma Kristo agaruka gutora ishengero kuko ishengero niryo rije gutegura umugeni kwagura umugeni kugira umugeni akimultiplier no kumwapreta kugira ngo ashobore azoshika imbere y'Imana ari umugeni mwiza atagira amarabaga n'injebejebe kandi umugeni yambaye ikamba y'icubahiro kuko azoba yarakoze imirimo ikomeye cyane gose mwisi. Tukibaho nyine uravuze akantu keza ngo ishengero ryo rizotuma Kristo aza gutora umugeni bisigura Kristo azoza bivanye no kwishengero ryaje gutunganya umugeni canke ishengero tegeza gukora ko bitazi umunsi n'isaha. Ishengero ukuntu ribwiza gukora ni naco civugo cy'uyu munsi niko ndavyumva. Kristo mwisara umugeni wiwe nta kindi kintu kimwe
nta kindi kintu araba Yego. arabuwiwe ni nk'uko ubundi muntu wese ari mu isi Arabuwiwe. aho urura umuntu wawe Yego. umugore wawe uranga abana bawe urabikuraba Yego. rero Kristo ahanze amaso ishengero kuko ishengero ari haye misiyo wibuke muri Yohana muri Matayo 28 igice cya 28 umurongo wa 18 gushika 20 havuga ngo ariko arabatuma yabahaye ngo bavitangura kandi misiyo yabangiye ni mugenda ababwira bose intumwa ziwe kujya intumwa yari yaziteguwe mugenda jendagiye bisubire kwa papa wanje namwe musike ngaha mwisi mugende kwisi yose mubwire ivyaremwe byose abaremwe abantu bose naremye ubutumwa bwiza ko twebwe ntitwari ujya munsi je nawe ntitwari muga twamenye ubutumwa bwiza Paulo biye y'intumwa zagiye zirakora ibishobotse byose zimpacta isi yose reka tukonde monde zigenda zibanduza ku buryo twese tuvuga Kristo nk'uwamubonye tuvuga Kristo nk'uwamu kabakavye tukamera nkawe rero ico ni gikorwa Imana yahaye ishengero uwo mugeni rero igituma ruwa condition akugaruka kwa Kristo nuko yamuhaye mission iyo mission muri iyo mission yabahaye ababwira ngo ndabahaye ivyo Imana yampaye byose muri ngaho kwisiko meza ambassadeur ndabahaye amabango yatanze amabanga indwi batanu muri banyefeso gice cya 4:11 haravuga ngo bamwe bagize intumwa abandi bagira abapasteur abungere abandi bagira abarimu abandi bagira abadokteur abandi bagira nuvuga ngo izi ministeri zose mubona aba prophete zose arazibati mwebwe rero izi mabango ndabahaye azotuma mugwiza cyane gose abantu bazobayoboka bazonyoboka basa nanje bameze nkana ko twabona nibaza ko izo ministeri zitanu zari muri Kristo zose zugaraniyeyo yego hanyuma hacakurikira intumwa ko intumwa nizo zikurikira izo ntumwa rero nizo zivyari ivyo bindi vyose kuko intumwa zugura amashengero zisigamo abapasteur cyangwa guforma abakristo muri abakristo cyavamo abaprofete cyavamo abadokteur donc nibo en fait igenda ari multiplier rero nukuvuga ngo ishengero niryo Kristo yahera kandi mission rizotuma rero Kristo imbere ko agaruka habwiza kuba ico bita réveil ikanguro turafite isezerano mu gihugu cy'u Burundi ko nibaza ko hazo ibintu bikomeye cyane gose ikanguro ni iki hakanga kusinziri none ni kuvuga ko ishengero tugitegereje uyu munsi n'ingene intumwa zari zimeze igihe mwe muyera yabaza bari buzuye umuriro ku buryo nta hantu na hamwe hatavuga Imana binjira ahantu hose hashoboka bari bameze nk'abasazi nta kintu batinya bari abantu bashize amanga buzuye umuriro w'Imana bagafi yari Yesu yigabanije muri bo donc bakoreje Yesu yakora rero uyu munsi bitegereje ishengero muri iki gihugu cy'u Burundi n'ahandi hose mu isi yose nta kurinda ubona nta gushira amanga kubona niyo basenga kuko iyo witegereje ngene bakora muri Actes des Apôtres batanguye kwinje urushengero bagwinjiyemo sinzi ko inkuru za Nikodemo mugabo ndamwibagiye vraiment yari umugabisha w'ingabo yamugabisha w'ingabo ndamwibagiye yari umukozi w'Imana yari umusirikare en fait yakoze igikorane Simoni yari yarumvise amakuru ya Yesu hanyuma Imana iramugenderera ibanga kumubwira ati aze araza kuzanga he wawe Petero araza kuzanga he wawe hanyuma ibwira Petero ibwira na Simoni bahuye inzu yose nibaza ko uyu munsi bivuga no kubibona ibyo bintu yego abantu bose bari na ko Petero yatumye yari Simoni yatumye abantu benshi baza kumviriza ubutumwa bwiza yego abo bantu bose bari muri ico kibanza ujijwe mpemu yera instantanément no kuvuga ngo baza kuvuga mu ndimi nsha nta je yaje kugira uri yego buno nyene bacavuga mpemu yera umuriro amanuka aho hantu ishitara ngo ikanguro bibwirizwa kuva mu mutima w'ishengero mu buryo bwo gusenga no kwinginga kugira ngo nosore bakisa gutora mugina cyuko iryo kamwe bizotuma umugeni atungana kuko presence y'Imana izo iremereye tellement nta cyaki izokunda kwinjira amen nta bushobozi wicagizo bikibanza uburyo ubushobozi bw'Imana bwemera zo tellement danse abari munini navyibushe ku buryo juste le fait de kwinjira abantu kwegera aho hantu paf buno nyene ucabuzo nk'umuyera kwihana nta mutwe uzona baravuga bizavuye mu ishengero ryanihiriye imini hitovuga mu ishengero ryitunganije mu ishengero ridetermine mu ishengero ryahishuriwe ko Kristo agarutse kuko uyu munsi aguma bituma abantu ndagarutse riri conscience ntabwo riri ahantu rivyumva nk'umugani ryumva n'ingene vyogenda mugabo abakizwa ishengero umunsi rizoba conscient yuko Kristo arindiranye
ishika nubwo ngo kudamva yuko agaruka cyagiye tuzoza imbere y'Imana tukaborogera Imana nk'ishengero uyu munsi ishengero rirababaje kuko ni empire personnel umupasiteri biva ku bwami bwiwe uvuga ngo ni iby'iwiwe ni Imana cyane nimumva yuko ikintu bashobora gukora nagomba kubwira ikintu kiza muri ico giherero nitwatamuka dusengera ikanguro mu bumwe budasanzwe kwiyeza mu gutungana no kurira Imana tugasutira tugasutira Imana tambura imitima Mana dure gutungana do ayo marira nyamara kuba mu ishengero kazobuza bo burumwe abari umwe mu ishengero ntabwo uzovuga ngo ni ishengero ryanje kuko ibyo bintu byo mu ishengero ryanje ministeri yanje igikorwa cyane nta muntu numwe kwisi afite igikorwa cyiwe cy'Imana person umuntu wese ngaha turi bikoresho turabakuvriye mu bwami bw'Imana c'est tout yego wawe gutanga kwigumungira kwishema ni wanti wanje Imana iraguseseka kuziruka kuko yadutumye mu isi kwirepresente kwivugira igihugu canje murakoze cyane tutarinjira cyane rwose mugira kandi uwavuze cyane ishengero iyo nk'abantu bariko baradukurikirana hari umuntu uvuze ishengero aca yumvishe irya nzu nyene ari mu rya batima donc dusigure neza ishengero atahure neza ko si ishengero kanaka yumva icari c'ishengero ikwiye gukanguka ishengero bikwiye gukanguka ni ishengero ni umugeni wa Kristo kuvuga n'umuntu amaze kugira ngo yemeye ko Yesu Kristo yapfuye akazukiraho akemera ko ari umunyabyaha akamuhereza ubuzima bwe ati ndagusabye ntabara nshungura kuko je napfuye nabi ndakeneye kwakira ubwo buzima watanze igihe wapfa kumusaraba ukamwiyegurira agacika umwami n'umukiza n'ubugingo bwawe ishengero si dini ishengero si inzu ishengero si akarere kanaka ishengero ni ensemble ni groupement mondial y'abantu bose bakiriye umwami Yesu agacika umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bakihana ibyaha byabo bakabavanura na Shetani bagakurikira umwami Yesu agacika umwami n'umukiza iyo umuntu ari umwami y'ubuzima bwawe ntiwiyumvira atarimo ukora atarimo ntuvuga atarimo wese aganza ikintu cyose aganza encore aganza igihimba cyose kikugize aganza ingingo zawe aganza ibyumviro byawe aganza araganza umukiza ari kuvuga ngo wewe wari ugufa acapfa mu kibanza cyawe c'est-à-dire n'umuntu akitidwa tu niwe nuvuga ngo niwe byose muri hagatseko iryo shengero nakubwira rero non seulement iryo shengero umugabo waryo ni Yesu mais aussi ni umucunguzi wiwe akaba n'umwami akaba byose kuvuga ngo Kristo ni byose muri byose kuri iryo shengero ibyo rero ni les 5 continents du monde entier ni ukuvuga ngo si ishengero ryo mu Burundi si ishengero ryo muri Aziya no muri Amerika ni ishengero ryo mu isi yose abakijijwe bose bari ku isi nibo Yesu yakaraba niwo mugeni murakoze cyane ego wavuze kubwika ikanguro ko ishengero niryo ritegeza gukora ikanguro tocari ku ikanguro gusengera ikanguro ego hari ijambo riri muri Exode kuvayo igice cya kabiri je pense aho abanyisirayeli bari baratwawe nk'inyagano ego ico gihe bari baratwawe nk'inyagano baganzwa n'ibindi bihugu iyo bacumuye ku Mana kubera ko amategeko ya Mose yabivuze ego bacumuye baca batwawe nk'inyagano hanyuma iyo naho yihanye bari bagakora mu gihugu baramara imyaka amajana arenga araba esclave ihanga ry'Imana araba esclave ariko ubuyobozi bushobora gukurira bo ego Imana ahise tamwihorera Imana barakubwira ntizi kwiyanturiza mu bintu utayihamagaye Imana ntiza kugira ibintu utayitungiye ego Imana iza wayihamagaye barayirindira barabura haciye igihe batanga bafata ingogo kuzidogo baraboroka baratakamba barigira barago sama y'abana banje ibura Imana ntiyenterukana ntiza iyo utaboroka cyo bituma ikarukene guhagura ukaboroka
murakoze cyane. Hari ukundi wavuze ko hategeza kuba ubumwe, umuntu ntiyumve ngo ishengero ryanje, igikorwa canje, ibi byose ni ibyanje. Muri iryo kanguro bisobanura ngo si muri za katwekwa zihari mu rushengero kanaka, ariko bisaba ko ishengero akangukira hose. Aha, bihera nicyo nagenda kubaza mu ikango none habiki bigenda gute, bikorwa gute? Aha. Aha. Ego. Aha. Rero ntemugera amaze kuza yavuze Imana Yesu yavuze ngo nimazobabwira ibiri mu mutima wanje nimazotuma mumenya ico niyumvira nimazotuma novuga gute mumenya ivy'Imana bira nishimye Imana ikira cy'Imana nuko abantu bose bakizwa Ego. Nico novuga nico nibitangaza kenshi Yesu yakora kugira ngo yereke abantu Ego. bamwizere Ego. bisigura ngo ibyo ikango riharaye ubushobozi burenze ubushobozi yahandi Jessica winjira mu ishengero ikakuvayo Ego. ukatwe amotinose bagaterura gushikama gutwara utazi terma ubushobozi terma umatanye n'uwo mukunzi wawe sinzi ingwara zigakira bakanazisengera ico nico cambere kugenderera abantu uburyo bw'ubushobozi bwego Ego. shaka nivuga butumwa ritagira urubibi ni ukuvuga ngo urengera ishengero ryawe ariho ijambo ry'Imana riri muri Yoeli 2 kuva ku murongo wa mbere aho bavuga ingene le courant du réveil rizogenda Ego. ariko bakumvira shaka kuhasoma ni ukuvuga ngo abo bantu bazoza nk'isegenye bazoza mu nka iname ni igitero gitego bagenda mwese muri kuruware yiwe ngo nta n'umwe ngo azose tubone bagenda burira baca hejuru ku misozi burira amadirisha baca nukuvuga ngo nta kintu na kimwe kibazibira buzuye umuriro ngo umuriro w'Imana nguri imbere ngo inyuma yaho hari umuriro aho bashyira mu bitongozi ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe batinya ntabwo bafite iyo misiyo gusa bakamikaza bafite bagenda bafite objectif kuvugira Imana peu importe le prix ni ukuvuga ngo amakontina yose atanu en même temps abantu bose bamumenye bakahaguruka bakabona kuvugira Kristo ku buryo Kristo azogakata mu ntatanga ubutumwa ata muntu n'umwe atarumva Yesu ata muntu n'umwe ataramenya yuko yamucunguye ibyo nabize gukora bakamikaza bagenda barase kubunye abantu abakristo baratinya buzuye ubwoba buzuye ingenge buzuye yabivuga gute n'ugiye mu barakubwira umuntu urabaza kumunegosia ese turashaka kuganira umva yera afise cette phase nizo bari oya ni gusa tumuka vuga isi yose kajumira ku buryo baza bisukaho uri kubera iki Yesu babonye ko yavuga ubutumwa Yesu bimuga vyamuguruka Yesu niwe arengana afashe tellement ubushobozi bw'Imana kujya bwari kuri Kristo guca bwuzura bugashwara mba bisaba ko abakristo ishengero ry'Imana bisupira imbere y'Imana rikaniha rigasuka umutima turagusabye dusuke ubushobozi umwasukira intumwa Yesu atarabanukira mpemu yera bari buzuye ubwo babasusubira bamubatwambura ariko amaze kubasha ubushobozi akaza kwa mpemu yera muri yanzu bari na mezo hejuru babuzuye ubushobozi barakoze ibintu biterwa ku buryo umuntu bavuga ati ngo bamutwike uri gukora benshi umuntu bapfuye babambwe baciye imitwe ayo hari batera mu maraso mu mavuta yuzuye ingunguru kandi abize donc ni ukuvuga ngo nta kintu nakibaye sensible afite imibiri yabo yamaze Kristo ni byose muri byose ubwo bushobozi bwo dukeneye kuririra kugira ngo Kristo ntaze badusange tukiri mu bibiri asange turi umuriro twuzuye imbaraga z'Imana hamwe icyaha gisera ikibanza kugira ngo umugeni ategurwe neza atagira amarabaga n'injebe abiza kuba ameze uko kuko mu isi ni habiri ni ku Mana cyangwa shetani wamaze kwibira ku Mana mera nka Kristo hanyuma
akaza kudutora duhesha Imana icyubahiro Imana inezerwa umugeni yamusaniye Yeah. kandi ibyo bigaragaza ko umugeni Wateguwe. Yesu waramusaniye urumva tutinye umuntu iyo ugiye kuri mariage bakubwira mariage nukuri akubwira ati vraiment nkugiyeho ngo umugabo wawe n'umwana mubwira ati umwasi wanjye ndagureka turi mu bagenzi banje nta neza ushakira ashaka ko atakintu na kimwe kiza gituma kitwa umuntu ngo rukundo tukora ibyo agomba gusa twirukanga amacerere urakoze cyane reka noneho twinjire mu ijambo ryagiye rivuga ngo ukutegurira ukuza kwa Kristo canke ukugaruka kwa Kristo mbega iyo tuvuze naho ukugaruka kwa Kristo tuba tuvuze iki mbega aho azogaruka ryari azoza gute aha Byo yaravyivuga ati azogaruka nk'isuma cyane mundindire ngo tuzabategure Yego. oya yavuze yuko azogaruka c'est une surprise how kandi to ukunda umuntu uranezeza kugira surprise Yego. bijya Yesu yabitanguye urumva rero sobanura ijambo nyimara tuwumve ahantu bivugwa ko Yesu azogaruka Yesu azogaruka frema gusa azogaruka bamwe barapfuye hari abamaze gupfa bazomusanganira bamaze bavuye mu mva hari abazomusanganira tukiri viva dusenga Imana zo tukiri Yego. tuzobona kugumbira Yesu tutaja mu ivu frema tukiri bazima niho biryoshe soma Abatesalonika ba mbere igice cya 4 niho bavuga neza ndakunda gose kuko ucumengo nyene yashitse Yego. turagiye Abatesalonika ba mbere igice cya 4 umurongo wa 15 gushika kuri 17 aha iki nico tubabwira n'ijambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere dusigaye kugushitsa bisigura ngo twe twasigaye ni kugira dushitse ukuza kwa wacu ko biri condition na twebwe okay nitwe dutuma binyaruka cyane bitebo okay tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka maze natwe abazoba bakiriho dusigaye duca duteruranwa nabo mu bicu dusanganira umwami mu kirere niho okay niho tuzokwama tubana n'umwami amen amen Yesu azogaruka ngeza mvuga ya mugabo ni surprise kuko iyo umuntu mukuru mugiraga surprise kugira ngo urange musanga meza biraryoshe ko dusanzwe turavuga yego turi mu mashamba turi mu misozi turi ahantu hose tuvugira Kristo tubwira abantu mwihane Yesu agiye kuza akidusurprena tugasanga wow haleluya amen aha nyene turi muri iri jambo kumbure ntawari kubadukukira ashobora kuba ariko arabyibaza none amaze gushika azoca habiki azoca akora iki tumvise ko azo mu birere nazonye zikirenge hasi tumusabira mu bicu abapfuye bazotangura bagende tubasangayo ako kanya nyene twigana twiyesare mu ijuru mariage mu mushiri wacu yego mariage izo irimo amasurprise akomeye ntabwo Yesu azohemba abakoreye azobambika amakohona azobashimira tubona aho ba Petero bari tubona aho ba Yohani bari ba Yakobo tubona ba Mose donc l'histoire de la Bible yose Yesu yatwereka rero bijya mwahantu tuvuga mutarabona munda kwereke Abrahamu burya Sara burya donc tuzobona amasurprise tuzoshika kumikwa kuko avuga ko mu ijuru usomye Bibiliya ngo hafise ubwiza bakabura rugero tuzobona abagororotsi bose bagiye tuzobona abakozi b'Imana bose tuzobona tuzobona ijuru ngene ritagira tuzoba muri etonement mpangwira Imana nti none gamana ko amabara yo mu ijuru ngo ayinza hantu twebwe tukaba tuba mu mabara y'ibinogo y'ibyo aho tuzaba tubashoboye tubashika hirya gerageza kugira ngo uratumenyeza kutabashoke kuko twaba tubwira ingorane basanga abantu barapfa tigeze kubona na rimwe tigeze abona icyiza na rimwe birabaho Imana iduhe ubutunzi tukiraha tugutora kugira ngo kamere cyo turimenyereza kubibamo kaburimbi yirabura cyo turamenyera yirabura hama ntitwashika mu nzahabu tuzodukuze cyane hanyuma tuzobona nubwo gute Imana ikora ikintu
wayikoreye kwereka ingene hajya wakumvugira naguma ninjiza amanota muri rya nzu yawe arabigenisa pasi kirakukabaye ng'inzu yawe torakona urufunguzo nuvuga ngo hari abasupurize menshi zo tutwereka itwereka bayikoreye mu ibanga batazwi itwereka ingene kwiyemeza kwishira hejuru mu bintu by'Imana kuri amanota yose wakoreye gukorora kubera wabiha icyubahiro ngera icyubahiro cy'Imana kigereza ko urumva donc byinshi ndasenga Imana ngo nkemu w'Imana zaratwereka amabanga menshi azotuma dushika imbere y'Imana twambaye icyubahiro amavuga ati nuze wa musabyi wanje w'inkomezi ibyo wankoreye ndagushima wantwariwe ugamba warakoze numva vraiment je suis très fier turashaka ko Imana iba fier yacu nico gituma turi kwisi kuko mwisi ntaguhenda byoshe bihari byo tunyeye uko bwiza oya tubwiza kuzimu kwisi n'ibiri muri yo tukihutira kuko je maravuga ni abapakani bomenye ibyo bintu bo turushaka kundi Imana bagire kubumva karishurirwa yuko hari icubahiro tubikiye eternel en plus icubahiro wewe mushaka kidahera nukuvuga kidahera baba baribirukira mu byubahiro by'iminsi mike bakuva mu bakagura amazu bakagura ibintu bwibaze bahaneza eternel mukisi iboneka mugabo twe tubriga le gouvernement mondial international mondial ici yicu nous allons twabuza gukorana avec énergie icyo bakubwira ngo énergie no gufata umwemfu amen yego bakunda gukora ni ukuvuga ngo twabuza kuba abantu musinzi abantu yego Imana yacana icyubahiro tubikiwe ubwiza tubikiwe ntibugire izina yego n'ibintu bitagira akagero rero Imana ibishoboze cyane ishengero bakonse nk'umwera afashurire abakristo ahishura ishengero ibyo tubikiye haleluya intego zacu zigihema haleluya ibitsibo n'icyo tuzongera Imana izoshimira Ego murakoze cyane reka kumwe imbere ko turangiza ikiganiro cacu wadusobanuriye neza ikanguro ishengero wadusobanuriye kuza kwa Kristo reka nk'umuntu ashaka kudukurikirana canke intererano ugenda ubwiye ishengero ryose rya Kristo canke umugeni wa Kristo ahari nuko ishengero dukwiye kubikora n'abakozi b'Imana mu generale keza abo Burundi wa canke kwisi yose ikintu ushaka kugenda babwiye muri no mugoroba ashaka nawe mu mahanga ducabona babifashisha abandi urakoze cyane rwose mbega nk'umukristo aha duhere ku mukristo d'abord umukristo yo kwitegura Kristo gute yo kwitegura kuza kwa Kristo gute d'abord no kumenya ko umugeni kujya umugeni hageze mahiyaje amera niko tubiza kwa matumeze imisi yose kwa matwiteguye umwanya wose umugeni iyo bagira baze kumutora mazwe n'anyana ameza inzu yiwawe yose bikira tigita ikintu cyose kiri muzwe bagira bucya yisigurura yiyoga yiyugura no kuvuga ngo impuzi yiwa yiraba nk'inshuri 10 ibirato urumva nyene imishatsi ikintu cyose isaha gumara abageze sagma yirambega abi telefone mbega sheri mushika ryari sheri urabibona twebwe rero dufise umusheri Imana nyene sampulse Imana tworushirizaho kwitunganya ko Kristo aza gutora ikibiribiri tuzogisigana ariko aza gutora umushaha n'umutima n'umuntu mwena mpemu yawe mbega mu mpemu yawe umeze gute mbega mu mushaha wawe hasa gute wiyumvira ibiki haracyoroye haragororotse hari ready hamo ivyo umaze kwitunganya ufitanye imigenderanire imeze gute n'uwo musheri wawe ko aza gutora umusheri none amukunda kandi yamufiriye amukunda kujya dupfira natwe abakobwa baravuga ngo naho namufiriye byakwere akenera gutora umugeni yamufiriye qui est prêt à mourir pour lui mbega urakunda Yesu kushomba uwo mufiri okay ico ni cyambere donc ni au niveau yawe personnel umukeni umukristo wese ahari abiza kumenya ko abiza kwitegura akitunganya mana yandi amasaha 128 bijya abageni bagira gema kurya nyene mu mugabo kabigira mu buryo bw'impembe mu mushaha wawe icaka yabiza gukora mbega umugeni akundi umuko akundi iki mbega umuko umusheri wawe akundi iki umusheri yasize dutumye yaduhaye imisyo y'ukubwira baremwe bose abakristo bafite problème ntibigera biyumvira kubwira ubutumwa abantu base batabivuze jere ishoki ndashaka ndacihaniza abakristo dushimangire neza ndashaka amukretien wese karanyumviza muntu w'Imana ukuranyumviza wakira umwami Yesu nimba wamwakira he muntu yakubwiye hari umuntu yagusengeye yakuririye yakuryamyeko ufise ideni ryo kubwira abantu bose
inshuti zawe muhiri wanyu mu rugi wanyu mu bavanyi bawe mu kwishuri ku kazi ku bantu bose ubona Kristo ukababwira ko yabapfire kandi bafitiye imigambi myiza kuzobajana mu ijuru ko amagogo muri iyi si azohera ko nivyo bise bizohera mugaharo kimwe kitazohera agakiza kawe imiganiro ufitanye n'Imana kubwira aba pastor numukozi w'Imana aje kurera intama numwungere w'intama wewe uri intama ntuzosaza uri intama ayese temo nawe urakeneye kuzana abandi intama ijejwe kugira gute kwimultiplier intama itavyara bacha bayirya direct itawe ibaye inguma nibacha bayirya no direct bacha bayibaga nukuvuga ngo nimutago bakuribwa hataragera vyara ishengero ribwiza kwa multiplier par ishengero intama nizo zigwiza umukristo se karanyumviriza hagarika kuja mu ishengero wenyene kuva kuwa Mungu wa mbere w'ukwezi gushika kundi kuva muri Janvier gushika muri December ukamuri wenyene ntiwigera ugwira wowe uwo kuribwa nukuvuga ngo nimba ukeneye ko umugeni umukwe wacu umusheri wacu azokwakirana umunezero gwira vuga ubutumwa byoroha byakomera byabiha byaryoha byababaza vuga ubutumwa siniko vuga ngo gusemerera bwira ukwegereye wese biroroshe kugira uri kuri university kubwira abakorege bawe bose ubutumwa ukavuga aya mezi abi atatu trimestre ya mbere nzoyiheza ata munyeshuri numwe ntabwiye none ko atagukubita aragukubita umuntu aragukubita ngukubita nta na gato nta nugufunga kubabwira inkuru nziza Yesu Kristo ni inkuru nziza ngo bwira abantu bose Imana yaremye ubutumwa bwiza kubabwira ubutumwa bwiza ngo kubabwira umuntu yabacunga abasezera amaraso ico ni ikintu gikomeye cyane iyo ni shenge n'umuntu umwe ku giti cye l'église en général ba pasteur organiser des sorties d'évangélisation ntumve utunganye mu mutima ngo usinzire ufise ingabo mu shengero bashika igihumbi canke ijana canke amajana abiri canke 150 ukumva ko ari normal ko umara ukwezi canke amezi abiri utagize sortie d'évangélisation ngo mugende kuzana gusarura ukumva ko kigira 10 gikwiye kigira 10 kirakwiye mu mufuko hari umuntu atanga nk'imiliyoni 2 mu ishengero arakwije pasteur aronka salaire akumva biri normal ntibikwiriye yuko tushobora kuba turi placé dans un endroit tuvuga par exemple turi nko mu Kamenge ukabukikujwe n'abapagani abakristo ntibagira na sortie nimwe kwinjira indani mu banyagihugu bababwira ubutumwa bwiza kugira ngo Yesu ntagaruke bataravyumva bose abakozi b'Imana en général les 5 ministères kora ibisho we nimba wagiye kwitwa apotre apotre yagenda de lieu en lieu yagenda yiruka ashingagira amashengero nukuvuga ngo aba evangeliste batwebwe nta kindi kintu tujejwe atari kugenda kuvuga ubutumwa ahantu hose ushise mu isoko abusatura muri iryo soko kwavuga ubutumwa no guhagurutsa ishengero kugira rihaguruke rivuga ubutumwa kubaha example kugira ngo bamenye babigenda ni kuvuga ngo les 5 ministères iyo amabango atanu ajejwe guhagurutsa reka kwitwaza ikintu nakimwe benshi baritwaza Jesse ndi kuvuga ubutumwa Jesse ndi kuvuga oisha uzobibazwa urazi gushika mu juru buranwa akubwira ati ari vraiment vugisha ukuri haje warakoze reka dukore n'abakoresha tani barakora abapfumu n'abarozi biga barakinda mwijoro ntibasinzira biga baragikuza masubira natwe aho gukinda ngo tujya kuvuga ubutumwa dukindagira musozi no mataba tugwiza umugeni tugwiza intama novuga gute multiplier dushobora kudeployer l'enfer tugwiza ijuru kuko cyo mu ijuru dufise iminyago inyuma yacu dukurikira ugasanga wicaye kumbira normal n'uburi normal shenga ni normal kandi yo kurindira ikanguro rize oya ibyo ari ibintu biri muri yo bwiza kumenya mu bwenge bwawe ikanguro rizodufasha gusarura rapidement ni nko gushira amavuta mu modoka yego ucuturuna neza avura amapina koroha afite ikanguro nico rizwariza kugira kandi ikanguro zoshikira abantu bari kukivi bakangutse nibazokanguka izokwekipa bariko baragenda ivuga iti yo abana banje bararuhiye ku isi ko urabona uri kuranyonga umuduga nk'ahantu hari imodoka igashaya bashiduza ahantu ku musozi muri ko murasuguma yego ayensete mu biraga bikabagwa ko mwese ni kuvuga ngo birakena Imana izoturaba kagongo ivuga ati yo oya vraiment abana bandi reka numva amaborogo yako tuzoyisunika iyo modoka turiko twagimana oya gira kagongo vraiment suku ubushobozi bushaka kunyonga iyi modoka ari neza ego murakoze cyane turabashimiye cyane rwose kubw'iki kiganiro nanje ndabashimiye cyane rwose ndize neza ko abari kwadukurikirana hari ikintu bungutse kandi hari ikintu bakiriye kandi nico bagiye gukora ndashaka akantu gato pardon ubu kubera confinement na covid benshi baratinya bavuga ati je sinosohoka vuba ubutumwa mu barabara mugatwe no turabikora kandi nta problem mugatwe bari ahantu
Bitaborohereza. bidakunda Imana yaduhaye ibi vyuma bita rezo sosio Yego. koresha WhatsApp koresha Facebook koresha ikintu cyose gishoboka buhama rezo sosio menshi cyane gose Instagram tusa murungikura ubutumwa abantu bose kandi individuellement ni vyiza ko umuntu yumva ko ari vize individuellement akumva ko barungikiye jewe nyene mubandikire mabwira inkuru nziza ntimusuye gutinya n'ibitagira akamaro turavyandika murungike ubutumwa mubabwire iki ni international iki gishika kigusanga muri salo wicaye handi kibanza cyose uri vuga uko utigeze kuvuga ubutumwa murakoze cyane turabashimiye gose kandi ubwira kandi ego inshuti namwe bakunzi mwako madukurikirana kumbonesha kuri yacu no Repentance no Heaven TV atakubona nta juru twizera neza ko mufashijwe n'uno mwanya twarimo kandi tuba igikorwa dukwiye gukora umukristo wese ahari umukozi w'Imana kanaka peu importe icuri ariko urumvise igikorwa utegereza gukora kugira ngo ugwe mu ikanguro kandi ushobora gutuma umuntu yitegurira canke umugeni yitegura kuza kwa Kristo tubibutse kuza muragira like na share subscribe ngo mushobore kubonanya mukurikirana ibiganiro byacu ku bwinshi naho ubutaha Imana ibahezagire. Ego Téléspectateurs batubonye gute wamaze gukupa uvyumva gute nta makomantere bagize bavuga ngo iki ngendeje